Inyuma yo kwemererwa utuganuke nk'umutahe wo gutanguza ubworozi bwabo bwite, uyu munsi ryavuzwe ryatashe. Kwigenekerezo rya 11 kwezi kwa kabiri mwaka wa 2023 niho muririmbyi B-Face and the Flow, umuririmbyi Vishu Love ndetse n'umukomedie asanzwe ari Mutima la Comedie bemerewe udukwavu na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu hari ku munsi witiriwe Inkerebutsi Day. Izo nkwavu bazishikirijwe kuri no munsi genekerezo rya 6 kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene wa 2023 aho bazishikirijwe na Gilles ndiho kubgayo asanzwe ari chef protocole de l'État. Izo nkwavu bazemerewe nk'umutahe wo gutanguza ubworozi bwabo bwite kugira ngo inyuma y'igihe baze berekana ico bashitseko. Umwubahwa Gilles ndiho kubgayo yagize icyashikiriza ndetse comedien ndetse no muririmbyi Vishu Love na Mutima nabo bakaba bashikirije akajambo ko gushima. Umunsi wa itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri wari umunsi twahariye inkerebutsi, umunsi w'inkerebutsi. Hama haravuga ati reka rero aba bahinga mu byo kuririmba hamwe n'ababagira umwuga wo gutwenza nabo nyene kubera barabwa canke bakurikirwa n'abantu benshi, nabo nyene reka babe akarorero mw'iterambere. Aca aravuga ati reka rero mwebwe ndabahe umutahe w'izi nkwavu, umutahe mutoyi, mugende mwereke ko urundi rwaruka rubarabireko kugira ngo babone ko by'ukuri ugwaruka rushobora kuja mu iterambere ry'igihugu kandi rikaba iterambere rirama. Izi nkwavu rero babahaye ni kugira ngo n'urundi rwaruka ruze gwigireho, ntibazibahaye ngo bagende kuzifungura canke kuzidandaza habanamba, ahubwo murabona ko umuntu umwe bamuhaye akazu kamwe, ngira ngo hazogera igihe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu kiza cy'u Burundi avuga ati reka tuje kuraba gwagwaruka aho babigejeje, hama nabo bongere banashaka bongere banagabire abandi, bereke abandi urundi gwaruka ingene boshobora nabo nyene kuja muri uwo mugambi wo korora inkwavu, kubera ni umugambi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu kiza cy'u Burundi yavuze ko woba imwe mu mbarutso zishobora gushimikirwako kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Murakoze. Twebwe turashimye ku ruhara rwanje, novuga yuko nkengurutse cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi ku mwanya munini afata mu kwiyumvira urwaruka kugira ngo arushigikire mu byo rusanzwe rukora, twongera rushima ko adutera intege. Rero kuvyerekeye ino mpano canke zino ngabire je novuga yuko shimye cyane gose kandi n'umugenzo mwiza. Natwe tugiye rero kugerageza kugira ngo tworore kuko ni ivy'igiciro. Nibaza ko rero Imana izodushoboza kuko ni urugendo rurerure, rero nibaza ko atangorane ihari kandi twizigira ko ni hagera bakatubaza ngene vyagenze canke aho bigeze tuzokwerekana umwimbo, kuko ubworozi ni ikintu gikomeye cyane gituma inzara ivaho mu gihugu cy'u Burundi. Narirya nsanzwe inserukira koperative ukuri no gukorera hamwe muri commune Muha zone Kanyosha, ni koperative iri mu gwaruka runini. Nibaza ko tuzokwagura imbibe cyane muri kino gisata. Rero murakoze cyane gose, turashimye, murakoze cyane. Nibaza ko bizokoroha cyane kuko ikintu cyose iyo ugihaye umwanya uragishobora. Rero nizigira ko bizokoroha cyane gose, uretse komedi cyangwa umugabo wo gutwenza abantu umuntu abakora byinshi. Rero niki biri mu byo nahora nkunda cyane gose kandi nizigira ko bizogira ukuboko kwiza kandi bizokwaguka cyane aho mbaye. Murakoze. Ndashimye cyane gose ingabire yo muvyeyi, no kuvuga ko umugisha iyo muvyeyi yaguhaye umugisha ni vyiza ko nawe uha ko abandi. Hama
iyi ngabire rero nubwo yabaye ingabire novuga ntiyakanyama sakanyama cocktail mugabo nifuza yuko iyi ngabire nanje ikazonyerera nibaza ko nabandi bazoshikirwa kugira ngo tubandanye bavuga ngo kera bavuga ngo umwera ubu tuzovuga umugisha uvi bukuru ugakwira hose okay ndakengurutse rero jewe ubu ndaryohewe ivyishimo ntangere kubonanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi yiyumvira ko n'umuririmbyi ashobora kuba umworozi nanje nzohako nabandi nzokokorera abandi tubandanye kwiteza imbere bimwe nye n'icubahiro nye nakunda kutubwira umufuko ugire amafaranga umunwa nawo uronka ico ufungura no mbega kuririmba bigiye kuborohera hamwe no korora ho nakaye kamo uco utera urundi gwaruka kuririmba no korora birajana we nukubera ko nyene rimwe na rimwe abantu iyo upanze programa ikintu cyose iyo wagipangiye programa nta kidashoboka korora rero nshobora gushiramo umukozi misi yose mu gitondo nkama ndamubaza ndamusaba uko vyagenze gute raporo zana nkaza ndikurikiranira hama kuririmba ni ku mugoroba studio ndashobora kubikora mu ijoro gitondo nyene urumva ko birashoboka kandi birajana ico nobarira rero rundi gwaruka nuko nabo bokora kandi bagakora bakitanga batiziganya kugira ngo nabo bashike kuri urugwego guko nye n'icubahiro ashobora kugutera iteka rero nk'ubu harababibona ibisanzwe mugabo jewe ndabibona nk'umugisha wa mbere kuba nye n'icubahiro azinye n'icubahiro je ndamwita Imana muri kino gihugu cy'u Burundi havuye Imana ni nye n'icubahiro none umva Imana ikugendeye igaca igusigira sivyo ikagusigira n'agashimwe ati wewe uri umuntu mwiza bandanye ukora neza wumva hasigaye iki ugwaruka rero nabo nyene bakore dukura amaboko mu mpuzu dukore nuko murakoze cyane ivyo tukabibutsa yuko vyabaye mu gihe umuririmbyi Bface and Fla barizwa mu gihugu ca Australia Mutima la Comedie akaba yashoboye kumuhagarira mu kibanza ciwe nkuza kumurabire utwo tuganuke nyene icubahiro mukuru w'igihugu ciza cy'u Burundi kungabira duhaye nukuri Imana isubizaho yakuye imboneka rimwe ku isi umukuru w'igihugu ashobora gukurikirana ugwaruka akagwifuriza gutera imbere mu bisata bitandukanye rero nibaza ko korora n'umugambi mwiza n'urundi gwarukano rutumirira korora kugira ngo bigende neza urakoze cyane this is thank you